uyu munsi nagiye kuvuga intambuko zine zo kuduzwa. Intambuko zine zo kuduzwa. Inyigisho ngiye gutanga uyu munsi ni ibintu bifatanye n'ubuzima bwacu bwa misi yose. Si ikintu giye kukuranga uyu munsi, ni impamba yo ku muntu wese yifuza kubaho mu buryo bwuzuye, mu kunengesera kose kw'Imana mu buzima bwiwewe. Kuko nza kurangiza mvuga bijanye n'ubuzima busigiragi kubw'urunganwe rukurikira ruba rugiye kuza. Amen. Intambuko zine zo kubijanye no kuduzwa. Uraza kuva aho uri, kandi novuga muri izi ntambuko zose ngiye kuvuga, suko Imana ikuduza ugeze ku ntambuko ya kane, no ku ntambuko ya mbere hariho kuduzwa, no ku ntambuko ya kabiri hariho kuduzwa, no ku ntambuko ya gatatu hariho kuduzwa, no ku ntambuko ya kane hariho kuduzwa. Ariko kuduzwa ko ku ntambuko ya kane utandukanye no kuduzwa ku ntambuko ya mbere. Hariho ascension tuvuga ku bantu novuga bari kuri fazi ya mbere canke ku rwego rwa mbere. Aho ni hamwe Imana muvye yokora mu buzima bwe no gushingira intaye ko iri kumwe nawe. Siho ndabifuza nubwo bien sûr benshi batagomba kuva hano hantu, ariko Paul yatanze itegeko aravuga ngo birakwiye ko turengana ibya mbere bya Kristo. Na nivyo washobora kubona kuduzwa, mugabo nimba vy'ukuri dukeneye ko ishengero vy'ukuri rya Kristo, murabe kino kintu ubundi ijambo ishengero canke ecclesia ni ijambo mu kigiriki ryari rifise insiguro y'ibijanye n'inama nkenguza amateka, aho haba hari abantu munyumvirize neza b'inararibonye, haba hariho abantu b'incabwenge, haba hariho abantu bakukurutse mugabo bafise amahistwari inyuma yabo, bafise background zikomeye z'ama experience, inkovu z'ivyo baciyemo, bashobora kwicara bakagira inama umwami, bakamubwira ngo ibi wobigenza gutya. Gwaba ari urwego rukomeye rujerewe gushigikira ubwami bw'igihugu. Ubundi twabuza kuvyumva neza yuko ishengero ni inama nkenguza amateka igizwe n'abana b'Imana, ariko barenganye ivya mbere vya Kristo, barenganye ivyo ngiye kuvuga by'ibikomere bifatanye n'ubuzima bwabo, ahubwo batangura kurondera gukiza ibihugu. Siko muriko muranyumva? Sinifuza ko muba abantu babona Imana ku giti cyabo gusa. Iyo si objectif y'ishengero. Ishengero munsi Kristo agyetablisa yarishizeho nk'urwego rujerwe ibijanye n'intwaro y'ubwami bw'Imana hano muri nosi. Yesu yabwiye Petero amubwira ngo kuri urwo rutare nzokubaka ko ishengero ryanje amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Muga handi aramubwira ngo ndaguhaye imfunguruzo z'ubwami bw'Imana. Ahandi aramubwira ngo ico uzokugara hano muri nosi, vyumvikana neza ko ivy'ijuru riza kugara hariho aba babanje kuvyugara hano muri nosi. Nico uzohamburura si kubera ko mwijuru arabo babihamburiye ubwa mbere, ariko ijuru yobwira ngo rishigikire intambuko canke igikorwa ishengero ryakoze. Ibi rero bica bituzana ahantu munyumvirize neza ho kugwanya ikintu cyose cyitwa ubwana, kugwanya ikintu cyose kidahwanije na gato n'icyo Imana ishaka ku buzima bwacu. Aha naho nca tugwana intambara, kuko muri faze ya gatatu novuga ariyo ubundi twabwirizwa kuba tugeze ko ishengero. Niho natangiye kuvuga ku bijyanye no kuwa Mungu, ibijyanye n'intambara, gutangura kugwana n'abasega b'uburere, apana kugwana n'uwosha umuryango wawe, apana kugwana n'abariko baragwanya umuryango wa canke igisekuruza ciwawe, muga kuja ku rugezo aho uburere ababufise mu ntoke ari byo bigatanya, batangura guhinda agashitsi bumvise ukuza kwiwawe. Muri yo werekana ngo ukuza kwabo guca amahanga ivutu, navuga ngo guca abanzi imiryango yabo ivutu. Tubiza gukura tukava kuri urwo rugezo, niho tuzoshobora kumugisha ku mahanga, niho tuzoshobora kuba ico Imana yaduteguriye hano muri nosi cyo kubera umugisha imiryango yose yo mu isi. Muriteguye? Aha.
intambuko ya mbere ka juste manda bivuge kubera ko mu nyuma ndaza gufata kanini basi ko kwiruka. Intambuko ya mbere ni intambuko yo kuba umwana, ahandahagiranya n'ikibanza cyitwa Gilgali. Ngoma nitize gatoya icanditswe cyo mu bami, amen, abami ba kabiri gice cya kabiri dusome duhere ku murongo wa mbere tugashikana ku murongo wa 15. zo kwasoma hose mugabo iyi ni yabaye itinere canke niyo yabaye novuga shema canke mvuge gute inzira canke intambuko tubona ukuduzwa kwa Eliya. Imana ntiyamudugirije i Gilgali, Imana ntiyadugirije Eliya i Beteli, Imana ntiyadugirije Eliya i Yeriko, ariko amaze kurengana Yorodani niho habonetse ukuduzwa ku buzima bwiwe. Ngoma ngereranya Gilgali nk'igihe novuga umuntu wese muri kino kibanza ashobora kuba yaraciyemo canke ariko aranacamwo ni vya mbere vya Kristo. Ibi ndabigeranya n'ubwana canke faze ya mbere yo kubanza kuba umwana, aho uri kurondera personalite muri Kristo Yesu. Intambuko ya kabiri ihuye na Beteli ni gihe munyivurize neza burya ishengero canke igihugu canke societe meme n'umuntu, amafaze umuntu acako mu gukura niyo mafaze n'ishengero rishako mu gukura. Ishengero yabanza rigaca muri faze yo kuba ishengero rikiri ritoya, ishengero ry'umwana rigaca muri faze yo gukura. Kurya kandi tubona umwana ava kuba umwana akaba umuyabaga, sikari umuyabaga akaba umu adolescent, niko n'ishengero rishobora kuba muri adolescence. Haro faze ya adolescence y'ishengero, cyo kimwe no ku gihugu, cyo kimwe no ku ma organisation canke ama entreprise canke ama societe. Ariko mugabo kandi haro faze ya gatatu ni faze novuga y'ubugabo canke adulthood, ni kuvuga ngo igikorwa canke ubuzima bw'umuntu bugeze ku rwego aho ashobora gutangura kuvyara, ashobora gutangura ama responsibility ku bandi. Mugabo kandi hariho urwego rwa nyuma rwo kuba inararibomye. Aha nigihe munyumvirize neza atari bijanye no kuvyara, aha nigihe umuntu atangura kwitegura gusiga iragi, aha nigihe umuntu atangura kwitegura kuramura urundi runganwe rundi ruzogendera makanda yiwiwe. Ibi nivyo ngoma nitize gatoya mu kubasigurira inzira zo kuduzwa n'Imana zine nkuko twayibomye cyangwa tuza kubirabira hamwe mwami ba kabiri gice ca kabiri guhera ku murongo wa mbere. Reka musomere gatoya Luka 8:12. Luka 8:12. Aya majambo ndayafatanya na Yosuwa igice 5 guhera ku murongo w'9. Abo iruhande y'inzira n'abavyumvise, maze umugwanizi yaza agakura iryo jambo mu mitima yabo kugira ngo ntibizere ngo bakizwe. Amen. Kugira ngo ntibizere ngo bakizwe n'abantu iruhande y'inzira n'abaryumvise. Yesu akavuga ubwoko bw'amasi, imbuto y'ijambo ry'Imana yaguyemo. Hari ahantu yavuze ngo izindi zikagwa ku nzira, ngo aba n'abantu umugwanizi aza agatora mu mitima yabo, akaza agatora ijambo rya Bibiliya akababuza ngo ntibakizwe. Mani majambo n'abantu bakiriko baragwana no kugira stability, n'abantu bakiriko baragwana no kumenya ico bakeneye mu buzima bwabo. Iyi ni faze aho aha hantu benshi munyumvirize neza barahurira n'ibikomere kubera ko bagenda bona amarealite batari bamenyereye ku buzima bwabo. Munyumvirize neza, Imana ishobora kukwizera ku rugezo rwo kuduza ngo bisoko y'umugisha ku bantu tarakira ibikomere byo muri kahise kiwabo. Parce que umviriza, Imana niyamara gutangura kukuduza ku rugezo rwo gutangura kuhangana n'ibigatanye canke basega b'uburere, ntuzoze kuvuga ngo iki ntacyo narose mu buzima bwanjye, iki ntacyo narose mu buto bwanjye. Aha n'ahantu Imana munyumvirize neza idatorera akantu na gatoya. Hariho ibihe umuntu aba mu vy'imhemu aho Imana ishobora gutorera amayerero yakoze.
mugabo hari faze umuntu ageramo. Aha niho Mose yari. Umuntu ushobora kwibaza ingene Mose yabaye mu byo yabayemwo, yihanganiye ibyo yihanganiye, imyaka yamaze ariko arahunga aca mu bugaragwa, yahejeje kwica umunyegiputa, ibyo yabayemwo, mugabo akagera ahantu ikosa rimwe gusa akoze, Imana ikamubwira ngo kijya gihugu ntaco winjiramo. Haleluya. Mbwira umuntu ari wenda ati faze ya mbere ibijyanye no kuduzwa nukubanza ugakira ivyo muri kahise. Jewe ntibankunda, hari abantu muri kino kibanza bakigena ivyo bintu sama excuse mufisi, tuko turavuga ibijyanye no kuduzwa. Nutashobora gukira ibikomere vyo muri kahise, ntuzokubaka urugo rwawe, ntuzoshobora kurongora ishyira hamwe, ntuzoshobora kwizezwa n'Imana kuko uwakomeretsa akomeretsa abandi. Mwanyumvise, aha n'ahantu biza kugwa n'ubwana, n'ahantu umugwanizi aza agatora icyabibwe, n'ahantu ata defense umuntu aba afise. Ariko ahantu biza kuva, nimba turavuga ibizana no kuduzwa, tubiza kuba ahantu aho icyawe ni gwawe. Iyo umaze ku experiment, munyumvirize neza umunsi ngo ndabigishe nk'abantu bakuze. Iyo umaze ku experiment kuba mu buzima aho wama ubona hari ibintu biza bigutumbereye, mugabo ansete moma ntushobore kubigumya ngo bibe ivyawe, ukavuga ko byahaswe kuba ivyiwawe, uracarigira ugari. Hariho ama muscle utara developa muri wewe. Iyo ukiri umuntu munyumvirize neza, ivyo ufata n'ivyo udafata nawo bwaba batavyo umenya, uracarigira ugari. Iyo ni faze ya mbere y'ubwana. Umwana yakiri umwana, hari ibintu ataba niba bimworohera kumetriza ibintu bimwe na bimwe. Uyu munsi ashobora gukora neza, ejo agakora nabi. Uyu munsi ashobora kubaha, ejo akagarariza. Uyu munsi arashobora kukumvira, ejo bikanka akumvira. Ikikwereka umuntu yakuze n'umuntu atanguye kumenya neza ivyo yitondera mu buzima bwiwe. Ugasanga umuntu iyo ari kumwe n'abandi niho asenga, mugabo atari kumwe n'abandi ivyo gusenga biri kure yiwe. Aba ni babantu niyo bagiye kwiga mu mahanga, ageze kwa aracari umwana. Nivyo wamwigishije byose ntivyari bwaronke umwanya wo gusinga imizi muri we. Ntaza amahame y'ijambo ry'Imana, ntaza ama principe yubaha, ntaza ikintu abwirizwa kuziriza mu buzima bwiwe. Yagerayo zitwera ko gusa abaye kure ya community yamufasha kumufata ukuboko, ako kanya bikaba biraheze, agasubira kuvyo yari yaradashwe, agira ngo yarabivuyemo, ngo ntagisenga, yarasubiye muri copinage, yarasubiye mu bagenzi ba kera, aracari umwana, aracari girugari. Igirugari n'ahantu ho gutembagariza agasuzuguro. Munyumvize neza. Urana iyo tuko turavuga umunsi ngomba mbe umupastori wo kubaremesha, Imana igiye gutembagaza agasuzuguro ubuzima. Iyo tubivuze ko tuba tubaye abapastori, ariko mbaye intumwa, agasuzuguro kabiza gutembaga n'agasuzuguro Satani agukengera kubera kudakura kwawe. Uyu munsi kugira ngo murampa amen. Satani akagusuzugura, Imana yaguhaye ikintu kidasanzwe waragisengeye, mugabo gato yagusanze yakiyonse mpa shira ngaha. Urazi tukira abana kera nta kintu ciwe waba ufise, ukurusha inguvu ni wagutwarisha ufise, nivyo shaka sizovyibagira. Ukinanata ugatira igojo, sinovuga ngo baba bakugura igojo, je ntibari bafise yo kuyizingurira, mugabo ukagenda ukayitira, ukaza muri match hagacaboneka umuntu akabona ikirato ufise cewe peti, nivyo birato byawe bana twita peti, agasuzuguro karenze. Peti nivyo birato, wewe waje wizana ibirato kirisha kugira ngo amabuye ntagucumite, mugabo yumva kubera ka kurushinga ufata peti shira ngaha, agatero wabikinisha. Ukaba wagize amasofa witeguye gukina, ubundi akazi peti sohoka, nije wenyine, nije ntangura, nta ngingo yiwawe ufata. Abigira cyakane rimwe iyo Samuragwa aba akiri umwana ntabatandukane n'umugabo nawo ari wenyene ibintu byose abakiganga. Igihe n'umuzima bw'ibyo nuko nyene bimeze, iyo udashobora kushobora kumetriza, udashobora kumenya ukungene ivyawe bibagwawe, ivy'Imana gusezeraniye bibi vyiwawe, uracari umwana, uracari igirugari, abantu bwiza kuhatembageza agasuzuguro, umwansa gukengera. Gute uyu muntu imbuti bibwa muri we sesera gaciza gaca ayitora kugira ngo ntibakizwe, kugira ngo ntibatabagwe. Aba bantu baraduhanze,
Haleluya. Uyu munsi arumva ijambo ryo kugororoka, ejo yaritaye. Uyu munsi arumva ko yokorera Imana, mugabo ni kubera ko kumbure ivyo abari karabona mu mwanya atabari entouré n'abantu bavuga ijana no gukora Imana, nta biri muri we. Imana ishimwe. Ngiye umuntu ati vigira ugari ubone kuduzwa, vigira ugari ubone kuduzwa. Haleluya. Barankomerekeje nta muhungu numva novugisha asa abahungu ivyo bankoreye, uracarigira ugari, tembagaza agasuzuguro ubandaye. None abahungu bose nibajya mwahuye, abakobwa bose nibajya ngo abakobwa bubu ngo reka si bose nabo mwahuye. Jewe ndazi abakobwa bubaha Imana, ndazi abakobwa buzuye mwemera, ndazi abakobwa bisone, ndazi abakobwa barezwe. Singo muri ko marafa muri kino kibanza ngo urumva ngo numvise bavuga ngo cyana bivamo. Uracari influence n'ivyo bakubwiye, uracari girugari, tembagaza ako gasuzugura umwansa gukengera, kubona bakubwira uravyumva gatutira ama conclusion. Uracari girugari, urakeneye kuduzwa, ntudugirizwe girugari udugirizwa hakurya ya Yorodani. Haleluya. Haleluya. Turi kumwe. Aha nibijanye n'ibintu bitatu. Kugendera agakiza wakiriye. Icya kabiri, gushigwa ku ruhande kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Icya gatatu, gushigwa ko ikimenyetso cy'uko utigaba, utigenga, utirongora, utigaba, utitegeka, mugabo ugabwa. Paul ari mu ishengero ry'Ikorinto haravuze ikintu gikomeye, aravuga ngo abagore ntibagaterane batitwikire mu mutwe. Mugabo je shaka kuvuga yarekarabwira ab'Ikorinto, yarekarabwira abaseje n'abarundi kazi, yarekarabwira ab'Ikorinto. Mugabo hari ikintu avuga gikomeye ngo kibe ikimenyetso cyo kugabwa. Very important. Ishengero biza guca muri phase aho ribwigwa, rimenyeshwa, ritahura ibijanye no kugabwa. Vuga ngo kugabwa. Igihe cyose hano hantu uhasimvye, mu yani majambo wewe ubwawe uri kuri kwegera akarambaraye, kuko munyumvirize neza, abo umwasi atinya n'abantu batigaba ariko bagabwa n'umwami w'abami. Haleluya. Haleluya. Girugari n'ahantu hibijana no kurengana ibya mbere bya Kristo, ivyo gutungana, kugoroka, kwegura Imana, gushigwa ku kimenyetso no gushigwa ku ruhande. Fazi ya kabiri, twagiye ibeteri. Ibeteri ni gihe umuntu aba yarenganye girugari. Ibeteri ni hahandi, munyumvirize neza, utakiri ko uragwana na kamere kiwawe, mugabo ni handi uri kuragwana no kubona Imana mu buzima bw'iwawe. Beteri hari maturity, hari kuduzwa kwa kwabaye. Beteri ni kibanza cibijanye n'ivyimwemu, ni handi utangura kumva ivy'ijuru. Vuge gute? Ari indispensable mu buzima bw'iwawe. Ukeneye Imana, ani antangura kumva ibwina hawe havuga n'ibwina h'Imana. Ani antangura kubona umuntu inyifato witanguye guhinduka, atanguye kuzaraza mu mwanya atari wo gusenga, ashika kare agapfukama akarondera Imana. Ani andumura atangura kwiyama programa yo kurara amaveye apana ari kumwe n'abandi. Ani andumura atangura kwigira Imana. So arakeneye ku experiment Imana bamubwiye. Beteri n'ahantu udakeneye gusa kwizera Imana wumvise, mugabo n'igihe ukeneye no gushingira inahe Imana wabonye. Kuyumva ntibihagije, mugabo hari undi ruhande rundi rwo kuyibona. Nuva amen message muri kino kibanza. Iyo ugeze ibeteri nigihe utangura gutahura ama reality amwe, nigihe utangura kumenya amabanga amwe.
Yakobo ageze ahantu avuga ngo mbega ikibanza gitangaje. Aho hantu yari yibaze ngo n'ahantu hameze nk'ahandi. Mugabo Yakobo igihe yavuze ngo mbega ikibanza gitangaje, what an awesome place. Ariko ati by'ukuri ahantu n'inzu y'Imana, ahantu haratangaje, nta kintu na kimwe ndahakoze. Mugabo ingazi iva ku isi ikaduga igashika ku ntebe y'Imana, amarayika bariko barimanuka akabandi bayidugako. Beteli ni ahantu gutanga ku experimenta Imana ku giti cyawe. Mbwira umuntu rero ndi wati urakeneye kwihurira n'Imana yawe. Ani handi umuntu atangura kuba fier y'agakiza kiwiwe. Ani handi umviriza ntuzumukangisha akazi, ntuzumukangisha ibi, arazi Imana yiwe. Nakaga gakomeye k'umuntu yobaho atazi Imana yiwe. Kubera ko harano azogera akaba challenged, akageragezwa. Ibiza gupima ko vy'ukuri twamenye Imana yacu biruzuye kandi birahari cyane gose. Hani yanduhura n'ikintu ukaba udakeneye opinion y'abandi, ukaba udakeneye impanuro z'abandi, ariko ukaba ukeneye inama ivuye mu mutima wawe cyangwa mu muhemu yawe. Ani handi ushobora kuvuga ngo Imana yambwiye, Imana twavuganye. Ani handi ushobora gushinga intahe ukavuga ngo ibi bintu ndabikoze uku kubera Imana. Ani handi umuntu atagutegeka ngo iki canke kiri, no. Hari umuhungu wanje nigeze kugira inama, nawe intambara ariko aragwana, ndamumvira ikigongo, ndabwiye no nk'ivyo niho bivamo. Arambwira ati muvye n'ukuri vyari vyiza na je numa nashaka kubivamo, mugabo kubera ari Imana yabimiye sengera inkomezi mbandanye. Tabaza vyakwira Imana ravuganye nawe. Arambwira ati cyane, tambwe ntibandanye Imana izobane nawe. Byamufasha imyaka nimba ari 4, mugabo iyo ntambara ati urazi kugwana intambara y'imyaka 4, abandi bariko baravansa wo kihaha ndikikura gwana, mugabo kubera ari Imana yavuganye nawe yarafise ikimukomeza muri we. Hari ibintu byinshi natwe mu buzima bwacu yataza kuba ari Imana tuba twarabihevye tugafata izindi ngingo zindi. Ni nk'uyu munsi nabona yewe jiye abandi bariko baraja, iyo mvugo zigenda yanga wewe ntura abandi ujiye abandi bariko baraja. Warageze Beteli, abigira ugari nibagende, abi Beteli nibarindire kumva icyo Imana ivuga. Eba abantu mumbabare ikirisho cyatumye nyene uravyumva rimwe na rimwe namye ngira intambara natahugwa, mugabo kameme Imana munyimikanje ngina jewe ndi umuntu Imana toje jakirikare kudakurikira gakuku. Kubera ko hari abantu mwari muzi hari abantu iyo bihenze gusobagira fopa guse gukurikira abandi bishobora kugenda neza ariko bo bikanga, abandi bagaprospera wo kabandanya uri kurateseka. Kubera iki? Kubera ko wewe uratandukanye n'abandi, wowe urafise inzira Imana gutegura inzira Imana guciri ngo jiye abandi bariko baraja. Vyakweri urumva ko nyene wogena ko abandi bagiye wewe munyaruka ngo ari inzira ibonetse ngo uzugende uce wibagira ivyo Imana avuga. Iyo abantu batarashika Beteli n'abantu batabatora, uyu munsi ni ibi ejo ni ibi, uyu munsi afise imvugo mugabe ejo seswe niki abafise indirangaje nyine n'abantu ni ve gute imvugo zabo zirahindagurika. Urabona Aburahamu yaraciye muri phase aho Sara mubwiye ikintu atsimva ko njye gikwiye, mugabo Aburahamu amaze gukura byamufasha imyaka 27 amaze gukura mu vy'imhemu. Yesu kuba umuntu mugabo nimwumve umuntu donc atagira sabirisi, umuntu aguma ariko arayumba uyu mwanya. Urazi biranagoye ko ushobora kwizera umuntu mu mwanya ari muri position, umwanya ari muri yundi, mwanya ari muri undi. Donc hari ikintu cya stabilize gushimishwa buzi ndazi neza icyo nkeneye. Bivuga ngo Aburahamu ntiyakekeranishwa no kutizera, haravuga ngo ntiyayumbishwa no kutizera. Tuhera
amaze kugera isezerano ryaje amaze ku muntu ari stable. Rero iyo ugeze i Beteli ikintu cya mbere zo haronkera ni stability. Siko muri ko muranyumva. Ikintu cyose kitaza cenena ku mugambi w'Imana ku buzima bw'iwawe ntaco wigera winjiza muri wewe. Siko muri karanyumva. Iyo kira ahantu umva umengo wo bitorera hari ukuntu uzobigorora. Uyu munsi hariho imodoka bari obije gukoresha amapiese yindi miduga yindi atarama marke amwe mugabo ngo baca bayuzuza cyangwa bagaca bayakompleta cyangwa se turabwine ngo tuyihindura tuyimodifya. Ivyo uri kura modifya imbere bizo gutera ikibazo. Mugabo hari abandi bagera ahantu icakene niki ntaco wongera ko ntaco kurako. I Beteli si ahantu wumva Imana gusa. I Beteli ni ahantu wibonera Imana ku giti ciwawe. Bwira umuntu ati dushike i Beteli. Mumbiri uti dushike i Beteli. Haleluya. Dushike i Beteli. I Beteli mpagatoya ijya kuzirumwa 13 rimwe gushika ku murongo wa 4 na 14 ku murongo 26. Dore kuri Acte 14:26. Ivya kuzwi n'umwa 14 mirongo 26. Bavudukayo bari mu bwato. Bafata muri Antiokia aho bari baraziganishirijwe ubuntu bw'Imana ubwa mbere ku gikorwa baheraheje. Baraziganishirijwe ubuntu bw'Imana ku gikorwa baheraheje. Finally, they returned by ship to Antioch of Syria, where their journey had begun. The believers there had entrusted them to the grace of God to do the work they had now completed. Bari bageze ahantu batangura kugirike kwizegwa barabapimye ahani Paulo na Barnaba urumva aho bari baratangwe barabonye ko abantu nabo kwizigirwa barasura kandi barabizera kugira ngo bakore igikorwa. Uravyumva bari babanje kugira gusozera iku gikorwa baheraheje aha nahantu. Uravyumva iyo hageze urasozera uraheza. Are tugeze Yeriko na ahantu utangura ikintu tukagiheza na ahantu ha completeness na ahantu ha fulfillment na ahantu ubufise novuga ikintu ushobora kuvuga ati iki kintu nagitanguye ndagikomeza ndagisozera. Hari abantu uzosanga mu byo barimo nta bafise ikintu kizima batanguye bagaheraheza byose babishiriza hagati. Iyi ni faze y'ubugabo. Iyi ni faze y'ama responsibility. Wamaze kuva ku mwana uragera ahantu umuyabaga utangura ubwa kwibonera Imana ku experiment Imana ku giti cy'abantu. Mugabure ugeze mu kindi kibanza aho kubera ko abaye umwizigirwa kuri biki ubwo mutangura ugirwe umwizigirwa kuri vyinshi. Na utangura guhabwa ama responsibility. Na novuga ati uriye muntu numwizigirwa kigera gikoza agikora neza. Ikibara kimujeje agisoza iki acitwayemwo neza. Ni mumwongere nibi navyo azobisozera neza. Na utangura guhabwa ama responsibility. Na abantu batangura kukwizera. Na abantu bavuga ati umuriza tuje imbere uturongore natwe tuje inyuma. Aha novuga ati oya nimba yabifashe mu ntoke n'amahoro bizogenda neza. Na ntangura kubera umugisha abantu kubera iki kubera ko uri kuraduzwa. Siko muri ko muranyumva hari experience umaze kugira, hari ivyo umaze kumenya, hari ivyo ushobora gushingira inahe, hari ivyo abantu bamaze kukumenyako. Urazi iyo ugeze ahantu kino kintu ifaze irakomeye cyane. Iyo umaze kugera ahantu na utangura kuba solicitation na ama solicitation nanu abantu bavuga ati twitegereje turasanga iki kintu nta wundi yo gishobora atariwe kubera yuko iki gihe byari byagenze uko mugabo mu nyuma aragitwara agishikana ngaha. Urazi yugeze nka nkuko abantu abakozi b'Imana nanu ushobora kukwizera iyo umuntu yageze ahantu ndashaka kumwiza ngo nti uyu muntu ashaka gukuza ishengero, uyu muntu ashaka kumwizera nka mu ishengero ryanse gukura akarikuza, uyu muntu ashaka kumurokomanda umuntu yamye misose yiseka, uyu muntu akamufasha gukura ibintu mu kibanza kimwe akabijana ahandi. Na hantu hama responsibility. Haleluya.
Haleluya. Mugabo kandi ngo mavuga ikindi kintu gikomeye. Iyo umuntu ageze ahantu Jericho ahantu arafise amateka y'ibicaniro atari ibicaniro nk'ibindi, ibicaniro by'ibicaniro. Ibicaniro bazi no hariho hari ibicaniro bitakugora gusambura. Mugabo hari igicaniro ukigeze imbere utangura kumva nawe inkomezi ufise zo kugisenya zidakwiye. Harashaka kugira bataba ibi nduva kamembiri biyoroshe. Ngara nshobora kugera kumva ko vyukuri gusaba inkomezi nyinshi zo gushimika. Yeriko afise amateka yuko udafise inkomezi kwiriye ahantu utahangara. Urazi igihe bashika bagiye gutata bavuze ngo ico gisagara ni gisagara cubakishijwe inzitiro z'amabuye. Donc umva ibicaniro mutangura guhura navyo utarashika mu gisagara. Mwanyumvise? N'ahantu hari abagabo bahizi bateye ubwoba, n'ahantu hari harinzwe, n'ahantu byasabye Imana kirinda kumanuka kuko deje inzitiro zawo ntazo bari gushobora bonyine. Aha rero ni hamwe nababwira ubundi iyo umuntu ageze kuri iyi faze y'ubugabo, kuri iyi faze ya adulthood, n'ahantu atangura munyumvize neza gukirana n'ibigatanya, n'ahantu abwirizwa kwigishwa ibijanye n'intambara, n'ahantu abwirizwa kurwana intambara zitoroshe kandi zidasanzwe kuko uba uri kuregereza ascension yiwawe. Mugabo ascension misi yose hagati ya ascension uravyumva ni faze ya gatatu y'ubugabo hari intambara nyinshi. Paul yageze ahantu aravuga ngo imbere ntitwabona iyo turiko turaje umuyaga ngo baje uduturika imbere ngo inyuma nawo hari ubwoba. N'ahantu ushobora kumva ukikujwe impande zose ukibaza vy'ukunda ndasa kuronka umwe nza kuva aha. Yeriko ni faze yo kwagura imbibe, yo gukiranira ivyawe. Aha n'ahantu umuntu abwiza kubwirwa amabanga y'ibijanye n'iki, y'ibijanye no gutsinda intambara. Hano nababwiye ubushize dimanche passé ndiko ndabwira Daniel ageze ahantu intambara mu buryo bw'imhemu, atari kubera ko yakoze ivyaha, atari kubera yuko hariho amaraso arimwe amakode spirituel ariko aramwangica nkari inyandiko canke ari amarembo n'ibindi. Mugabo kubera ari aho hantu ageze n'ahantu utangura kumenasa basegaba abakuru. Narababwiye hariho abakuru abafise ububasha n'amakategori 4. Abaganza isi y'umwiza nimwe mu mbiza ahantu ho mwijuru. Amakategori angahe? 4. Aha hantu uburi kugwana apana n'abaganza isi y'umwiza, apana nimwe mu mbiza ho mwijuru, apana abafise ububasha, aba uri kunigana n'abakuru. Iki ni kibanzo ukiraniramwo n'abakuru. Abakuru banga ko umuntu agera ahantu asiga iragi kubw'urunganwe rugiye kuza. Hari ibikorwa bitatu bibera hano hantu, abandika mwandike. Iko cyambere aha n'ahantu ubonera ibimenyetso, ibitangaza n'utwumiza. Iyo umuntu ageze ahantu urazi hari ibitangaza Imana ndashobora kudukoresha taragera ahantu. Iki ni kibanza cyo kubona ico nita les signes, apana juste les miracles. Ibitangaza n'umwana ashobora kubibona les signes. Yero kavuga les signes ni cya kintu gituma Nikodemo abwira Yesu ngo turazi ko wavuye ku Mana kuko atamuntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora, shita Imana iri kumwe na. Aha ni ahantu Paulo agera, abantu bamwiteje bavuga ati Imana zatumanutsemwo zambaye imibiri y'abantu.
ntibari babonye ibintu bisa gute ikiyoka gute inzoka y'ubumara budashobora kumaza n'imisegonda 30 ashobora kwikunkumurira mu muriro akabandanya ari muzima ntamene ku mutwe ntasuhe ntavyimbe abantu babonye ati ni Imana zatumanutse mu zambaye imibiri y'abantu bagiye ngo musenge aravuga ati ntimusenge ndi umuntu nkama yitanamura kwimuza. Iyi ni fazi Imana akene kugira ambwira umuntu ati aha nani Imana gudushaka aho utangura kubona les signes apana juste bitangaza ibimenyetso burya hari itandukaniro ry'ibitangaza ugukira n'ibimenyetso. Iyo ikintu kimaze kuba ikimenyetso kiba kirenze gukira igitangaza. Iyo ikintu kimaze kuba ikimenyetso ni cyakene kivuga ati ibi done hamwe abantu batangura kuzazanirwa hava none ibi birabaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Hinge gataro passage nifuza kubereka. Somera Abaroma 15 umurongo wa 29. Kandi ndazi yuko aho nzoziri wanyu nzoza nzanye umugisha wa Kristo wuzuye. Soma kandi ndazi yuko aho nzoziri wanyu nzoza nzanye umugisha wa Kristo wuzuye. Suramo kandi ndazi yuko aho nzoziri wanyu nzoza nzanye umugisha wa Kristo wuzuye. Ndazi yuko aho nzozira iwanyu nzoza nzanye umugisha wa Kristo wuzuye. I'm sure that when I come, Christ will richly bless our time together. Nzobazana umugisha wuzuye. Paulo ahano honyene yakoje ijambo ko azozanira abantu umugisha wuzuye. Ariko avuga ibijyanye n'umugisha wuzuye munyumvirize neza. Ayageze ahantu ashobora kugira access ku bubiko bw'Imana agaha abantu ico bakeneye. Ndabashaje gatoya. Genda Ivyakozwe n'umwa 28. Somero ku murongo w'indwi. Umvirize nzobazana umugisha wa Kristo wuzuye. Ndawufise. I will be able to give it to you. Wow. Ivyakozwe n'umurongo 28 baravuga ngo hafi yaho hantu hari amatongo y'umukuru w'ico kizinga yitwa Publiyo aratwakira atuzimana neza iminsi 3. Se wa Publiyo yaragwa inyonko kandi agacibwamo amaraso maze Paulo yinjiriwe arasenga amurambika kw'ibiganza aramukiza. Paulo amaze kubona ingene bakiriwe neza. Uyu muntu yaguye mu mporero nziza y'ineza umuhungu wiwe yagiriye Paulo. Mwavyumvise? Binyibutse igihe kimwe nagiye mu masengesho ibugabira. Yena nagiye gwira retraite. Hama nakibona famille y'abadventiste. Baramfata neza bakampa amazi ashushe niyo noga ndisonzesha ndaheza mejeje. Umunsi narangiza barambwira ati nurashaka gufungura ntego nahejeje ko bwaca manuka bamera nk'abagize akabanza ku bwanje. Ndabona ingene banyakire nk'umuntu w'Imana. Mejeje gufungura numva merewe neza mbonye neza abantu banyituye. Cyane Imana yambwiye ngo nawe bahe ingabire bagabire. Umva umuntu ageze ahantu arazi kumenya iki Imana ibikiravuga kubagabira sikintu samera nabashanke iki. Numvise yuko bo bampaye ivyo bafise nandi mfise ivyo badafise. Tarabwira nti hari umuntu muri mwebwe afise ikibazo cha diabete kandi no muri misari muri crise ya estoma agwaye n'ama intestine. Ati numva kubera ineza mwangiriye numva nani shaka ndabasigire ingabire izo sigara bibutsa ko umunsi umwe mwakira umuntu w'Imana. Ndabona n'umuntu naze ngaha ndamusengere kuva ubu nta diabete nta ama intestine nta na estoma kuvyo mwankoreye nanje ngomba ndamugirire neza. Umama tsaza tunone mu bimenye gute ati ivyo manzi bireke turevugana hanyuma. Ni wewe uragwaye diabete ego urafise kwa chama intestine ego
uri muri crise ya estoma ego hari vy'umwanya udafungura ego sawa ndamusenga Imana kuko bangiriye neza. Elisa igihe bamwakiriye neza muri bwene yaciye avuga yabwiye Gehazi aramubwira ngo mbega abantu batufashe neza gutya natwe twobakorera iki. Gehazi ati razi uyu mumama nahari umwana mwiza nta mwana agira. Asaramuhamagara ati mbwire ushaka nakorera iki ndakuvugire ku mwami parce que naho yenda ashaka gushikaye ushaka iki. Habatse nkene kumugira ku mwami arabatoko ndazi shukeneye aho umwaka uzobugeze nkaha uzobukikiye umwana. Ni Imana yabwiye Elisa iyo umuntu ageze ahantu n'ahantu munyumvirize neza ijuri kwizera reka kugira umugestionnaire. Ndabaseshe gatoya Paulo hano ntiyigeze abwirwa n'Imana ngo sengera uyu muntu akire. Mugabo amaze kubona ingene umuhungu wa Publiyo yabakiriye neza se akaba agwaye agwaye inyonko agashibwamo amaraso. Paulo yaciye yinjira iwe ntawe mubwiye arasenga donc arakabwira Imana ati Imana ivyo ngomba gukora ngomba ndabikore kubera impamvu de amunambika ko ibiganza nakuze kino kintu agira iki ayibona aramukiza. Ninde yamukijije? Paulo. Aha n'ahantu Imana kugira umugestionnaire nubwo ari Paulo yamukijije ni Kristo muri Paulo yamukijije. Mugabo ni handi umuntu yageze muri ya phase ya gatatu nababwira yo kuba umugabo ari responsable arashobora kukugabira. Bazi Imana abwiye Mose ati genda imbere ya Farawo ndaguhinduye nk'akanwa kawe ntukeneye kurindura amubwira ngo Mana ngo ndamubwire icyo uzovuga nije zo ndakivuze. Ma gato Zaburi y'umunani some dore ku murongo wa 4 Zaburi y'umunani guhera ku murongo wa 4 Zaburi y'umunani murongo wa 4 aravuga ngo umuntu niki aho umwibuka umuntu niki aho umwibuka cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera aho umwana w'umuntu umugendera hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana hari hasigaye gato ukamunganya. Dawidi ageze kuri iyi phase cyava ati reka burya habura akantu gatoya Imana yarase gushaka akantu gatoya kugira ngo cyo tumera nkayo. Sibo biyigize siwe yigize ni Imana mugize. Iyo abantu bakira abantu urumva bagomba kwigira sivyo twigira nivyo yatugize. Mwanyumvise iyo ugeze hano hantu uravyumva Paul imwe yandikishije akabira ngo Imana irabingingira muri twe kubera ko itobinginga mu mitima yawe muga ibingingira muri we. Ndiko muranyumva hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana. Umviriza umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo wamuhaye kuganza ibikorwa by'amaboko yawe wamuhaye kuganza ikintu cyashaka waramuhaye kuganza ibikorwa by'amaboko yawe. Iyo umuntu wamuhaye kuganza ni waganza urashobora gusuzuma ivyo ari karakora kumuha impanuro mugabo umuntu yakubwiye ati ni wewe mpaye iyi tâche ni wewe mpaye responsabilité arabikora uko avyumva. Iyo umuntu musigiye irasiyo juste manuke hasi kumubwira ati nuzosigarura abasumira iyo uri nshumubwira ngo ngo umunsi uzakubasumira iki nivyo canke sivyo. Iyo wamuhaye habasigaye ko baguha raporo ati adusumira nabi mugabo wundi niwe hawe ububasha. Iyo rero umuntu ageze kuri phase ya gatatu ya Yeriko ni ahantu atangura kugaba ibikorwa by'amaboko y'Imana. Nusura kugendeshwa n'ivyo ubona aho ugendeshwa no kwizera aho uri umuntu w'imuhema sesa vyose ariko ubwiwe atawushobora kumusesa. Wamuhaye kuganza ibikorwa by'amaboko yawe wamuhaye gutwara ibintu vyose ubishira munsi y'ibirenge vyiwe. Umviriza seti intama zose n'ibikoko byo mu ishamba navyo nyarukiriza n'ibiguruka mu kirere n'ifi ikiyaga n'ikintu cyose gica mu nzira zo mu biyaga. Umviriza uhoraho umwami wacu erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Habuze gato reka ndangize mvuga hakurya Yorodani
Are niho tuvuga asansi. Amen. Haleluya. Muriteguye? Abami ba kabiri igice cya kabiri. Somera uhereye ku murongo w'indwi. Nshikare ku murongo wa 15. Maze abantu 50 mu biga ivyo kuvugishwa baragenda bahagarara kure aharabana nabo abo bombi bagihagaze kuri Yorodani. Maze Eliya yabira umutamana wiwe arawuzinga awukubitisha amazi aca yigabanyamo kubiri amwe aja ukwayo ayandi ukwayo nuko bombi bajabukira ahumutse. Imana hinge gato Imana ikugejeje kuri fazi ya kane ikintu cyose kiraguha inzira. Baba ntibanyumvise. Iyo ugeze hano hantu ho kuduzwa nta Yorodani yo kuguhagarara imbere, nta n'isengesho hano hantu ukeneye kuhakorera. Icyo ukeneye ni ukubwira ikintu cyose kiguhagaze imbere ati ntinzira ndengane. Bageze imbere ya Yorodani gwari uruzi badashaka kujabuka, afata umutamana akubita Yorodani wigaburamwo kabiri ngo baca ahumutse. Nta handi hantu tubona igitanga cya bwigerekiwe. Aho tubiheruka ni ku kiyaga gitukura. Naho nyene ni Imana yabwiye Mose ufise ikimfise ya nkoni gitarike hejuru y'ikiyaga hanyuma ukigabo. Ni Imana mugabo hano Eliya maskwera ahantu ashika kuri maturity. Ufite ahantu nigihe umuntu aba yamaze kumenya neza Imana yiwe, imikorere yayo, uburyo ibana nawe, uburyo urazi hari umuntu aba yamaze kugera ahantu agira kumenya nubwo Imana itomubwira, nubwo abantu batomubwira, mugabo arazi kandi arazi. Nigisabye Eliya ati fata umutamana wawe ukorase mu kugabura Yorodani. Nta kimwe mugara business ko ahantu ndafite rendezvous n'Imana yo kuduzwa. Nta kintu na kimwe cyo kumpagarara imbere, nta kintu na kimwe cyo guhagarara mu nzira yanjye. Yorodani ayikubita umutamana, birivuga ngo bajabukira ahumutse. Ubundi ahantu yari humutse kare. Aha nigihe Imana iguha ku experimenta inzira yari yaranyegeje abandi. Numva ameni meze neza. Kumbe muri Yorodani harimo inzira yumutse, ariko nta wundi muntu yarazi ko inzira ihari. Iyo umuntu ageze ahantu abantu shoti none wewe wabigenjeje gute, wabikoze gute, ibimwe bibakumdira gute, wageze ahantu Imana itangura kuguha guca mu nzira yari yarakubikiye kubera yari yarateguye kuzokuduza mu gihe kanaka. Tiro kicumvira wakigize gute, watomba sibujana gutombora, no nurugezo aho ikintu cyose kiguhagaze imbere kikubisira. Nantu Imana cyangwa gucisha mu nzira itigeze icishamwo abandi. Haleluya. Mpera tushumunene ndimugire ngo Imana igushaka mu kibanza igucisha aho itigeze icisha abandi. Haleluya. Haleluya. Hari gihe twatuja mu bikorwa bimwe ukabona raba kino kintu ugacubona mwese mushikiye rimwe, mwe ukabona ko abantu batabacisha hamwe. Ukabona bamwe ngo ngucinyuma yihema, kagacaca inyuma yihema, ugashona abandi ati wowe uri ngo duce ngaha, kwereka bamwe bacinyuma yihema abandi bagaca imbere. Nurugezo ingene bandaba. Haleluya. Haleluya. Bajabukira ahumutse. Ubize umurongo w'icenda. Bamaze kujabuka Eliya barira Elisa ati nsaba ico ugomba ko ndagukorera ntaratandukanywa nawe. Apana ngo saba Imana ico ukeneye kigukorera. Siko ko babona kino kintu. Nsaba. Donc ivyo wari ukeneye ku Mana ntibikiri ku Mana, biri kuri jewe. Ivyo Imana yobahaye yabishize muri jewe. Uyu ni wa mumareka aza kubwira Korneliyo ati tuma Iyopa hari umugabo yitwa Simoni Petero,
uwo ni wafise inyishu y'ico ukeneye. N'umumarayika avuye ku Mana, mugabo nubwo avuye ku Mana afise inyishu y'ico Korneliyo akeneye. Ufise inyishu y'ico Korneliyo akeneye ni witwa Petero ari Yopa. Haleluya, haleluya. Muriko muranyumva? Sawuli ahuye n'umuco arahuma, Imana iragenda. Yari gushobora kubikora ku giti cyayo, mugabo agibwira umugabo witwa Ananiya, yamubwira ati genda, hari umugabo witwa Sawuli bimeze kunukunuko. Ati none ko numvise uwo muntu, ati ego, mugabo urya muntu ikintu yitoranirije. Ataragenda mu vy'Imana amubwiye, namwe turababwiye mwe mukunda gusoma neza ibi mu vy'Imana yamubwiye. Yari yamubwiye ngo aca musengera yuzuye muhemeye, yamubwiye ngo genda umurambike ko ibiganza kugira asubire kubona, kuko amaze gatatu atabona. Mugabo Ananiya agiye, yabwiwe ati ni kintu nitoranirije kugira ngo azoja n'izina ryanje mu banyamahanga, mu Bisirayeli, eka no mu bami bo mu isi. To mwene macambo yamaze kumva yuko uyo muntu agiye guhura nawe. Imana mvuze ko proje yo kumukoresha ikintu yaciye akora ntacyo yari yabwiwe. Birivuga ngo aca yongera aramusengera kugira ngo yuzure muhemu yera. Iyo detail yo kuzura muhemu yera ntayo yari yabwiwe mbere. Ikije kwerekana maturity, abantu bamaze kugera hakurya ya Yorodani. Yorodani bisobanuye urugezo rwo gukura, urugezo rwo gutahura iby'umuhemu, urugezo rwo kumenya ingene Imana ikora, urugezo rwo gutahura iminyuro y'Imana. Kimwe nababwira ngo yamenyesheje Abisirayeli ibikorwa vyiwe, ariko Mose amumenyesheje inzira ziwe. Haleluya, haleluya. Atamubwira ati saba ico ugomba ko ndagukorera ntaratandukanywa nawe. Aha n'ahantu uba office. Aha Petero na Yohana barahageze muri Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 3, igihe bashika kuri rwa rusengero rwitwa ryiza, bakasanga ca kimuga ngo kirabitegereza kirabasega. Petero ati twitegereze neza, nta nzahabu nta feza dufise, mugabe ico dufise turakiguha mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, haguruka utambuke. Abandi baguha inzahabu, baguha ifeza, ariko twebwe tuguha ivy'inzahabu n'ifeza bidashobora kugura. Imana idushaka ahantu aho duha isi umugisha wuzuye w'ivyo amashuri yabo atoshobora kubaha, ubwenge bwabo butoshobora kubaha, amaragi canke ibisigi byo mu muryango bitoshobora kubaha, ariko ico Imana yateguriye abikunda. Muriko muranyuma, saba ico ushaka, saba ico ushaka. Aha yarageze ahantu kugira ho kuduzwa. Tuko turavuga kuduzwa n'igihe tuzogera ahantu canke n'igihe dushika mu kibanza aho tubwira mu muryango ati saba ico mushaka, canke ntaco ntimuzi ico mukeneye, mbwa ngoma ndabaha ico mukeneye. Aha n'ahantu ubera umugisha. Ufite muri langage novuga tumenyere hano muri nosi, hariho ahantu uzosanga ngo distributeur agréé. Iyo usanze ako kantu ngo distributeur agréé, bivuga ngo uwo muntu aremerewe kudandaza, baramwagreye kugira ngo agirike adandaze ivyiza by'iyo company. Ufite iyo twageze ahantu tuba aba distributeur agréé, bugukira, kubohoka, umugisha, guhindurirwa amateka, ubwenge. Muriko muranyumva? Haleluya. N'ahantu Imana idusha. Aha n'ahantu umuntu asigirage, aha n'ahantu umuntu akubwira ngoya meze gutya kubera ko uwansengeye yari ameze gutya, uwandeze yambwiye gutya, uwantojeje yambwiye gutya. Toko n'igihe ubusigara ubandanya ivyo wasigiwe n'urunganwe rwakwitangiye imbere. Aniyo mafaze ane yo kuduzwa. Ibihe navuze nti ibi bifatanye n'ubuzima bwacu bwa misi yose. Turiko turabonera twese tugere aha hantu. Haleluya, haleluya. Iyo ibihugu bimwe bimwe vya rutura ndahejeje biriko birahura n'ibibazo kanaka, hari gibavuga ngo iki kibazo hamagara naka. Usanga n'umuntu umusaza, n'umuntu ibereye muri retraite, ngabo ati nimba mukeneye kuva muri situation, hamagara umuntu yitwa guki abagira inama. Imana irifuza yuko ishengero tugera ahantu bisentu disi biri tubwira ngo abakomeye n'abahambaye. Ikintu cigwa ndababikiye iseminari nzokora, abakomeye n'abahambaye bazokwigira kwishengero
ubwenge buhebuje bw'Imana. Iyo turiko turabivuga novuga mu rwego rwo hasi, womengo turiko turavuga yuko abategetsi bo mu isi bazoza kwigira kwishengera ingene dukora ibintu. Ega ivyo navyo nivyo, mugabo iyo bariko baravuga ngo abakuru n'abafise ububasha barongera ko ngo bahantu ho mwijuru. Uyu munsi baratubwira yuko, mwumvirize neza, uyu munsi baratubwira yuko NASA, ikigo gikomeye c'ubushakashatsi n'iki muri Amerika, yuko ivyo bashitse ko ibigwanishwa bakoze amateknoloji uyu munsi ahari. Mwumvirize neza, ivyo ni ibintu biri kuri internet. Baravuga yuko hari gihe bigishijwe nico bita ibivajuru. Hari abantu bigeze gukora filime yitwa The Last Ship, murayibuka? No, ni canke ni Battle of Ships, siriko bagwana nibi entité navyo bifise ubwato burasa, bifise kungene ngo bishaka ngo kwetabisa ama connection yavyo baka donc ari korana buhanga canke ro technology. Munyumvirize neza, bavuze ngo ahantu ho mwijuru. Uyu munsi internet dukoresha iza Starlink turiko turirukira, ninde yazivumbuye canke bivahe? Uraza gusanga ni ibintu swat n'ama connection mu mazi, ni ibintu vyo mu kirere. Iyo turiko turatelefona bavuga ngo bajye badandaza umuyaga. Gute umuntu adandaza umuyaga? Iyo technology yavuye he? Rero ibiso bivuga abakuru n'abafise ubasha bw'ahantu ho mwijuru barafise ubwenge. Iri kiravuga ivuga ubwenge bw'uburyo butatu na ubwenge bw'uburyo bune. Yakobo niwe yabivuze, yavuze ngo hari ubwenge bw'isi, hari ubwenge bw'abantu, hari ubwenge bw'abadayimoni, hakaba n'ubwenge bw'Imana. Rero ubwenge bw'abadayimoni buri hejuru y'ubwenge bw'isi, buri no hejuru y'ubwenge bw'abantu. Ofet buhanganye n'ubwenge bw'Imana. Ukabona umuntu yegise kwabwira igihe kimwe ngene agiye mwijenda, akagabo kagwaye inyonzo kagendera ku nkoni, bakimyikiye ati muranyimikiye, ati cyariya kumbe ntibazi ko gakorana n'abo bakuru n'abafise ubasha bahantu ho mwijuru. Munanyimikiye ati sawa, muravyicuza kaca karigiye. Jesho genda no mu cameraman, mugabo w'umusenzi, ukozi w'Imana, cyo genda yingisha amahema mu gukamera. Cyane umva umuntu avuze iruhande yiwanje ngo ntubona ko wagiye ngo urubanza ntiruza kubandanya. Iryo jambo ndaryumva, hewe kapfuye kugenda naho kaba hari hejuru, kapfuye gushika kinjiye ntakikabona ko nayose kamera aje no kazuma, kapfuye gushika ibicu byacu bitangura kwiruka hejuru yacu, imiravyo, imvura icigwa hahantu twebwe tuko turakorera urubanza twenyene. Ntihaguye imvura isanzwe, haguye isegenya, tsunami, ihema riraduga, umugeni ashyira ikanzu ku mutwe ariruka, twese turiruka, urubanza ruraheze. Mu kuva aho hantu imodoka zirashaya, zari zivuye Bujumbura, mugabo turenganye gatoya hari humye, twaca ahantu humutse nka Eliya na Elisa. Mugabo aho twari turi kubera iki? Ikiyeri base guha akagabo gakora n'abakuru n'abafise ububasha bahantu ho mwijuru. Ashaka ngo ngumva ngo nabavurati iyo science kata amashuri tuzigisha iby'ubuvurati. Hariho science zikomeye. Ivyo rero birivuga ngo aba bantu bafise iyi science bazoza kwigira kwishengero ubwenge bo bibasha ngo hari ahantu bageze. Mwe twizishije shebona tugatangara. Kwa muganga ati ntitwumva igituma umuntu aguma ari karakama amaraso. Mugabo wasenga ukabona ko hari ikintu kimunywa amara. Ico kintu kimeze gute? Ni science spirituelle. Rero birivuze ngo abakuru n'abahambaye bahantu ho mwijuru bamenyere kwishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Haleluya. Mwana majambo bumigwe n'ivyishengero riko rirakora. Haleluya. Igihe Mose Imana murungiye akora ibitangaza kwa Farao, ataye inzoka, inkoni yibigahinduka inzoka, Farao ntiyigeze acugumira.
Ati ivyo acahamagara abantu bibatewe nimumwereke namwe mwereke yibaza ngo aje kunkanga ngo afise imana ikomeye mwereke n'abazitaye hasi zishika inzoka. Iciza nuko iya Mose yacimira izo nzoka zindi. Muriko muranyumva? Nabo hari ibyo bashoboye gukora kandi bigaragara nk'ibitangaza bikomeye. Mugabe icanyu abana b'imfura kuko muri kijya gihe nibo bari bafise valeur ikomeye ku isoko yo mu buryo bw'imhemu bariko barakorerako. Aho biranga n'umwana wiwe arapfa. Kivuga ati nimugende mviraho. Mugabo nta ibindi je guhindura amaraso ni ivyo bivuze iki? Kuzana imibu n'ibikere ni ibintu bari bamenyereye n'amasiyanse bari bazi. Mugabo imanje isohora ikigwanishwa cyayo cyanyuma cyo kwica ikintu cyose cy'imfura kubera ko amapouvoir bakoresha yava ku bintu vya mbere. Kintu zobisha ikindi gihe kimwe ubwenge canke amabanga y'imhemu ahishijwe inyuma y'ikintu ca mbere. Amen. Haleluya. Hano Imana ndushaka vigira ugari ushike Beteli ukomeze Yeriko hamushike hakujya ya Yorodani. Aho niho kuduzwa kwawe kuri. Muhaguruke ku maguru yanyu dushime Imana dusenge. Urakoze mwizigigwa mwami Imana yacu, urahambaye, uragorotse, uratunganye muri byose. Ndagushima ko wagize iciyumviro c'ubuzima bwacu buduzwa kandi ukaba uriko uratwigisha amabanga yo kuduzwa. Aho mwami Imana yanje kwizerwa turengana ibya mbere vyo muri Kristo tugashika mu byo gutungana kose hakurya ya Yorodani. Aho Mana yanje kwizerwa ingabo imikogote y'ijuru idusanga mwizigo Mana yanje kwizerwa ikazi katudugana hakabimenyetso bitangaza tutigeze twiyumvira canke twibwira hejuru ubuzima bwacu. Senge abana bamwe Mana ngo ubahe mwizigigwa kurenganizo ntambuko duhejeje kumva mu izina rya Yesu Kristo. Bagere mwizigigwa aho mwami Imana yanje kwizerwa bahura n'ingabo z'ijoro mwami Imana zibajana mu kibanza atamundi muntu yigeze aja mu kandi atamundi muntu yigeze agenda muri ubwo buryo. Ndasenge abana ba uhoraho ko uhoraho Satani atongera kandi gusubira kubasuzugura nkuko yahoze asuzugura Abisirayeli bakirigira ugari. Biravuga ngo igira ugari ngo naho uhoraho yatembagarije agasuzuguro. Mandanse ko Satani yo kwitamba kumuvyima umwana wa muri kino kibanza ndakintu cyitwa agasuzuguro k'umwanzi hejuru ubuzima bwabo. Aho mwami Imana cyo bagiye mwami Imana kwegukira kibaca mu myanya y'intoke aho bamigiye cyose bari ko barondeza bataronka badodora ntibugururirwe. Ndasane ngo Mana yandi yo kwizerwa ubagira ibigatanya mu bwami bwawe aho mwisigo mwami Imana yandi yo kwizerwa bakuganziriza muri buno bugingo. Ubijambo ryatubwiye ngo habuze gato ukabanganisha nawe ubaha kuganza kugaba gutegeka ibikogwa vy'amaboko ya ngo wambitse ubwiza n'icubaro nk'igitsi barambaye ubwiza barambaye icubahiro. Gitanga c'abahanga Mana ejo kwizerwa tabuza abana bawe sobanurira abana bawe mwiziga mu Imana bagende bedukira. Gitanga c'abahanga Imana ivyo ora mwizigigwa Mana yanje kwizerwa wategure ubuzima bwawe. Buri muntu wese muri kino kibanza
n'umunyantege nke. Mana gwiza inkome z'umutima agere hakurya ya Yorodani, aho mwami Imana asanganirwa n'imikogote y'ijuru yaka umuriro, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Mwizigo mwami Imana nje kwizegwa, aho gutangirwa kw'imitamana mwami Imana gufatira ikibanza, aho gutangirwa mwami Imana nje kwizera kw'ingabire gufatira ikibanza, aho mwami Imana dusigira iragi. Mwizigirwa abazokwaruka inyuma yacu, abazoza inyuma yacu. Uzoba ukoze mwizigirwa, ubana guhezegera abana bawe kandi ubagire neza, atanumwe avuyemwo. Mwami Imana nje kwizegwa bose baduzwe mu bundi bwiza, mu izina rya Yesu tugushima. Amashi menshi ku mwami w'abantu.